Iyo hiti ikubise iwacu tuvyitwa ibidoma. Sheri wawe kuryohereje uze uvuge ibidoma. Ayi mama. Uburundi cyane twe turabukunda. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie, Zoni go zima kumva umuntu ubona ndakubwira bose bafise amamiriyo bavuga ati agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga mushaka kubangisha nkandi no kukabareka Natasha amazi niyasaze harubwo yigeze ashikira ku muzungu kwa dushatse guhagararako nibareke kubajyanisha barakundana kandi umuziki w'Uburundi barako barawutwara uvyanka acazana ubunyere tumukubite ibaza imbatago crocodile mwe munaniwe gukungwa ngako izindi Imana tuzobikurira yakubica muzik mwe nk'ibidoma vya Ntare mu bivuga kwiki weza ibintu byakomeye so Yaganawe TV. Hello my people, hello my family. It's me Alan, Alan, behind the camera, coming on the first, Alan the one on the world. I'm coming again in our TV, Yaganawe TV. I'm a simple boy, call me Kajugato Kuri. Another day, other chance, other blessing. Ndabaye kazi na kari bakunzi ba Yaganawe TV aho muhereye hose. Mwamaze kwibona sindi jenyene namaze kuba ndi kumwe n'abatumire. Sijyambere mabaye kuri Yaganawe TV. Reka mbaze ndabaye ikaze ni kari babanze baramutse. Welcome guys. Donald Trump. Yeah. Mwamaze kubona turi kumwe nawe bita ibidoma vya Ntare. Ya bakunzi ba Yaganawe TV ku bidoma vya Ntare sijyambere tuvyakiriye kuri Yaganawe TV. Mbazi ndabibutse ukaba kiri mushasha making ashobora ko amaze kugira sabone kuri Yaganawe TV. Ukaba utaragira sabone nawe fyonda kuri subscribe kiriki ubandanye kurikira ibiganiro ikibiraho ko bigenda biracaho umwanya n'umwanya. Tubibutse ko tutakoresha WhatsApp gusa turafise na page ya Facebook genda ugire suivugira uzuraronka amarinki ibiganiro byaca kuri YouTube ya Yaganawe TV. Tufise channel tufise na group ya WhatsApp ya Yaganawe TV iza iracamwo ibiganiro ibidoma vya Ntare ndabaye kaze ni karibu kuri Yaganawe TV mumeze gute asanteni sana aseshukuru ni mkafiri ya murakoze cyane Imana ibakire ubutaha mwari kumwe na mugenzi wanje ni na Merve kuri Yaganawe TV uno munsi muri kumwe na jewe Alan cyangwa Alan bivana nuko unyita muguwe neza cyane sha twe turahonye dushima Imana ariko kajya kademu none ko kataje kweri nari nakiteguriye uno munsi bavuga ati nakibana nina ntaco arahari ndibaza ko nimero yagiye azibahaye ujya ntangorane ujya ntari bigiwe kabisa abamaze kudukurikirana cyane bamaze gukurikirana ikiganiro cyanyu musanzwe muri abantu musesangura cyane ibijanye na entertainment mu Burundi murabizi cyane ndabizi mukurikirana uko inkuru zigiye ziracaho muri entertainment uno munsi tiko turabona inkuru zigiye zitandukanye abarivye ko arasohoye indirimbo amafilme karasohoka ariko tutibagiye ko mu ndwi iheze hasohotse indirimbo z'abarimvyi babiri bahoze mu mugwi wa We Love Music naho ni Fernando na Melanine bazisohoreye umunsi umwe bijyamwe bivuga kwiki nk'abasesanguzi babita basazi ariko twe tubitwa ibidoma bavyitwa niba kwije ariko twe tubitwa ibidoma. Iyo hiti ikubise iwacu tuvyitwa ibidoma. Sheri wawe kuryohereje uze uvuge ibidoma. Ayi mama we turakunda cyane ibidoma. Uburundi cyane twe turabukunda. Eske aba diaspora bari za Canada Belgique mutazani nga mu Burundi mu supporting bimeze gute mushaka DJ Fernando ko yasohoye DJ Fernando mbe yitwa Feredin Feredin yaguye Melanie Boy Gusto
C'est ça la vie, ah eh eh eh. C'est ça la vie, ah eh eh eh. C'est ça la vie, ah eh eh eh. Zima kumva umuntu ubona ukabona akwitayeho urazoshira n'ibyawe byose kurusha uko nawe wiyemeza uyo muntu numubona nawe basha ukazoshira ibyawe byose kurusha uko nawe wiyemeje uyo muntu numubona uzoshinga ibyawe byose uzoshinga ibyawe byose kurusha uko nawe wiyemeze c'est ça la vie umviriza rero ibintu rero special no munsi umunsi twaje nabi est-ce que le bidoma byo kwa ibidoma byo kwa Ntare twebwe ntitwasama mwe bibe ko ngamu bundi shonje mwari mwaza ko rero ngo turashonje ibidoma byo kwa Ntare ngo turashonje ntidushonje wanashima harimo inyama nuko dutanguye kubiharage harimo inyama None ko mutasenze amen muvyibuka mugira mwese mbiriza twari kuri Melanie Boy na Gusto urumva fundikira kwanza mso ko muriko muracuranwa gusa ibintu bihari mu buzima bisaba kuza eza yuko tuza turumvirana ngira bukebuke ntibibanige umviriza twe mu kuvuga nitwisurira abantu bimene nitwisurira egezajya pembeni urumva niko avyiyegereye Gusto Melanie Boy shiragati shiranga sawa okay tugiye kuraba basoya maiti songo kandi bose na abastare bubu rundi kandi bagizene bazwi est-ce que ça va je commence pour le moment j'ai évité le LL quand vous commencez à parler j'ai vu contentement oya mubanyirike marango bazimanye marango bashatse gusorera hamwe marango bari mu mahiganwa ndakubwira bose bafise amameriyo bavuga ati agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga mushaka kubankisha nkandi no kukabareka Natasha amazi niyasaze hari ubwo yigeze ashikira ku muzungu rega Natasha n'umuzungu gusa DJ Fernando respect Melanie Boy umutima wanumye ngo zana kwanza twiririmbe tujya ngo nkubwire ko nkukunda nanu wo gusimbura namukobwa turiko turabwira iyi okay nimutwumve nabi sheri wanje yanumye ngo nkubwire ko nkukunda nanu wo gusimbura bimenye urakunzwe mama ntazidi kukupenda penda kila siku zagahenda henda mimi nako bandanya mbe ndajya urumva mbandanye burajya na mimi nakupenda ma siwezi kukuacha Gusto aririmba bibaho Melanie Boy atwibutse ibyo twaciyemwo hari kera cyane tutazayemega none mwe twikomeje urukundo rudasazwe babebeza amate nomba noko bagebe byose nibisanzwe aho bigezeje numva ngomba gusara ayiwe ngukunda cyane nkaho ryo bari rya nyuma mana we ayiwe mana we mana we ayiwe mana we nagiye kubita urukundo DJ Fernando yaga kuri stage abana batata bantuvuza abana n'abakobwa baca barabira rimwe très bien ava yivyo na mama chararaba kubera iki DJ Fernando na Melanie Boy ikintu twari dushatse guhagararako nibareke kubajyanisha barakundana kandi umuziki w'Uburundi bariko barawutwara uvyanka acazana ubunyere tumukubite ibaza imbatago crocodile mwe munaniwe gukuba ngako sinimana tuzobikurira yakubiciramo n'amajambo menshi nikanavuga tubikurira kwisinga tubakure muve mamugoma musubize iterambere yacu y'igihugu hasi mwangurubemwe urabona muriko murafungura imiziki bareka gusohora imiziki ibiri la vie hamwe na cyane ni imiziki yasohokeye rimwe tukaba tubizi yuko bariko baravuga ko bari muri beef cyangwa bankanye kuva bavuye muri We Love Music mwe nk'ibidoma vya Ntare mu bivuga kwiki weza
ibintu birakomeye. So nuwo twaguze so mwatuguriye nuwo twaguze aba diaspora mubutse yuko batarungika amahera ariko muguma mujya Tanzania hari umviriza nuwo twaguze umvise aka kantu tugize nakerekana agaciro dukunda DJ Fernando na Melanini Boy. Yani umucaro ugeze ku biro umucaro ugeze ku 5,000 5,000 ibi vyari biro bibiri nuko twaje turahurira muri bisi. Hoho umurazi ko twababwe no muri bisi nituriha bapfa kubona ibipara bavuga ati ibidoma vya Ntare ibidoma vyo kwa Ntare byashitse. Ntangawe Uri kurumva? Ntangawe Sha umucerwe. Turabakunda iki twasavye ntidukeneye iki ntidukeneye kumva abantu bariko baraja ku nandu dukeneye mu muziki nandu dukeneye mu muziki wacu bano muza gutavuza amazina yacu y'Uburundi izina Uburundi mugatuma gitwa nabi element kadanye tombe ijya tombe ijya ndirimbo yiwe dushaka twahizina twafite atarika ariko none akira none Fagiora Cuma ni wabonye ivyo twayikore oya ndafite atarika Fagiora Cuma twayikubise yarenze yagiye tekana tubandanye hama come on mucongereza imiziki basohoye iragenda umenga irafitanye isano niyo basohoye la vie urabona ko ugenda ufitanye isano nundi muziki imidiho bagendamo naho muri ko murabayagiza nako banga baguma bagarukana ya miziki nyere kumwe barabayirimbye za zindi zinyuma zabo za Bersima izina za zose bagenda baririmba umenga bariko baragarukana beat za zindi nyene na melody ya indi nyene ni hit song nawe numuzi uko tubaze byuzi nakubwiye ati DJ Fernando atwibutse ivyahise hari kera cyane tutazabigana kazi imana dukunda abana baratwanga bakatunyako bakadusobako ariko imana ikatuba imbere Melanini nawe akwinziza muri gwa rukundo gwa mama papa gwa sheri shushu gwa muyomba na papa na anko kure ikintu gihani ntabwo twamwe igihugu cyacu Burundi never and ever yes ikintu gihari hakazogira umuntu subira kubona uri kurumva mu ba promoter ndabivugiye nganye nimba takomba mukenenga uri kurumva mu ba promoter hakazogira umuntu azosura avuga ati ngo bariko barakrea content umviriza nabo tuko turavuga ngaho umenga twasaze twene dusara twene turabasaze nta musaza tungare zosose mwambwamwe ngaho no promoter sombwa zaba umviriza uwiyemera azasubira uwiyemera ko avuga ati jewe ndiyemera nkora kuri online uzusubire ubivuge nimufise ama TV nimufise amambugo mwe murazosubira musubire kandi kuvuga ati DJ Fernando asoye igikato mwambara gasama dokomo ikubita amamiliyo ko arabakoti amakamera y'imiliyoni 70 ngahe dokomo ndakubaze dokomo irakubita umiliyoni oya nenda bimaze miliyoni 8 tugeze kuri w'imiliyoni zirenga muri kuri Bersima okay no mustari wa mbere afise amavyizi menshi neza cyane DJ kanda Fernando kanda akoresha dokomo dokomo none nk'ibidoma vya Ntare abandi baririmbyi bo babwira bigira iki kuri DJ Fernando na Augusto ikintu twababwira bajyana abana b'igihugu ukurumva ari abatama basaziye mu muziki ariko babonye abana bashasha bariko baraza ishari oya Satubi kuva yakoreye hose arakwiza miliyoni 5 adocaza hengujya DJ Fernando tuzomubera manager nizo apanze arayidupange wanashima ni mudadosubira kwambara muri clip iza nitwe tuzozimugurira nk'ibidoma vya Ntare tumwereke baza ngaho bayaya batazaho bariko barayayira mwambwa mumaze kuri indege zingahe oya ko muvuga amajambo nawe ko muvuga amajambo muvuga amajambo mumaze kujabuka imbibe zingahe muri Kongo barugaye turabe kumusubira kurengana DJ Fernando amaze kuja mu bihugu bitandukanye mu Bubirigi amaze kuja Dubai za Uganda mbese no muri Kongo amaze kujayo za Kenya hose ariko abaririmbyi benshi bashaka kubazimya bena DJ Fernando bena Augusto
ariko turabizi yuko mu muziki hama hariho amabifu bifu yabo yabena hagati ya DJ Fernando na Melanine irahari ce ntayihari wow urimvira yuko abana boza gikoma abana bakinye kange abana bakinye kibariko abana baciye he abana babonye sinzi babonye mwezi gisabo urimvira yuko bo kwankana bajya abana barakundana bazi ko DJ Fernando ari mu bantu ba mbere batanga gutondesha amapine kuri station mbega imbuga mwege zibamariye iki zibinziriza ngako muzanga mutera umuntu wamutazi Nora bushe Mviriza uko mutubana ngaha ntabwo dufise ubwenge tubugira dufise umushatsi hakiri ni nywere Beki tubabujije mureka abana babandi batere imbere bateze n'igihugu imbere wumvise umupromoter asubira kubona ariko araza amyamyata kumbuga ngo bariko barakira content ingene basa nk'ingurube zabuze abazibaga kumate umviriza hari ibintu vyaraje muri no minsi umuntu arapostinga indirimbo ari uwo mu gihugu iwanyu menga numubona ariko ba posting iz'abanyamahanga bikagenda gute ico rero ico kindi ico twagihagaze ko cyane ico oya tujabuse hajya hakurya sanze nkundu umuntu nazi mbaba nisanze nkundu umuntu namenye mama sikosa ba sanze nkundu umuntu namenye ariko tujya hakurya kandi okay ucamva different ariyoni nzoyiguhonga vacances mu Budaki okay na visa passport nzoyiguhonga ni wese yo muhira nzoyiguhonga kubera urukundo ndagufitiye dushe babiri kumwe na wese urumva byose nzobiguhonga suko none wasanga muri studio aba studio rero niyo tugarutse wasanga asha muri studio Dramati yasohoye Fernando yasohoye Melanie yasohoye wasanga hako avuga nde ikosa ego ni muri bwa bumwe gusa tuze turarabana twige twiye kuko awuravya abarundi baba ngaha kwisi bari ngaha kwisi Imana yahezagije amatelefone Imana yabahezagije kutabura amamega haleluya amenyo ari wasanga umuntu nkarabona ibintu biko biraca kuri rezo sosye umugenzi Melanie boy akaramwima views akaramwima like akaranga abona abo bose enverbe dokanare please Donald Trump turababara Melanie tubura ico tuguha gusa wewe turakubona igipara kirakubona kandi sibanga tubivugira nyene igipara kirakubona ama umupromoter azova mu yanda mahanga aje kwivanga muri bino bintu tuzomenya ukuntu tumukaranga turavuna turafye nitwanyanya ya abakunzi bayaga nawe TV murumva ko turi kumwe n'ibidoma vya Ntare biko baravuga cyane cyane ko barimvyi babiri Melanine boy na ariwe Gusto turiko turavuga kuri DJ Fernando ariwe tuzi kwizina rya Bersima DJ Fernando abahoze mu mugwi wa We Love Music ariko bakaba batakirimo uwo mugwi ukabusa n'ivyaho vyagiye birarangira ariko tugiye tubibutse yuko iyo hageze ko basohora amabasohora igihe kimwe kandi indirimbo zabo zamazijya hit cyane mu gucacu ibidoma vya Ntare biko biravuga yuko neza na neza imiziki yiwacu tukwiye kwiyagaciye tukareka kuza turavuza imiziki y'abanyamahanga ibidoma vya Ntare birakubita akagoye bikabwira aba promoter ati kubera iki mu promotinga indirimbo zo hanze kubera iki mu studio canke mu radio muvuza indirimbo z'abanyamahanga kandi abana b'igihugu bakora umuziki uryoshye cyane reka twigaruke ku ibidoma vya Ntare turiko turarangiza turi mu gihe cy'umusozo ni akaye kaja mu motekera aba promoter ba Desa Promota twadesa ibasi babage bakwete kumusage edisa amazina kitatu yose avuga so irizina Karume I'm sorry sinaje mu bukwe abapande kote nari nabikese nari mu vyongoka cyane nzokoza manje nane muta iki twabwira ubiriza hari ahantu yaririmbye
abafana nabo ndarugarukeko rimwe na rimwe mura enge kwanza aho rero tugomba rero twinya twege mu bafana abafana nabo ndabagarukeko rimwe na rimwe mura dukorako geragaze cyane muze mubeswa muze mugabanye n'ivyo guhonoka aho hakujya badushamwe igisho cyangwa mutubwire ko mwataye imisho turagerageza dusohora so tudepasa ngo mwe shime shukurani zanye mu biko ngo ya mama dusohora ibikato aho mvuze bamwe simvuze bawimiriyo nizo tikunda nazo dukunda tubaze dukunda ivy'iwacu. Très bien. Ya amaposta amaze ibisa aca ku marezo sociaux haravugwa posta iriko iragaragara cyane ku bijanye n'indirimbo yakozwe na Big Fizzo na Melanin Boy. Mwebwe nk'ibidoma vya Ntare izo posta murazibona muzivuga kwiki? Bo twarazibonye kandi indirimbo imeze neza. Twumve bivuga ati hariko aravuga ko hagiye gukorerwa clip yayo ikorerwa mu mahanga. Ivyo vyo mu mahanga turabishigikiye babaza bakorera mu Burundi. Ivyo turavyemeye vyo mu mahanga gusa niba banze bagarukira Burundi babanze bakorera muziki mu Burundi. Indirimbo ni nziza twibutsaga inango tukwereka kuno tubifitagura tubereke ko twe buri kintu cyose tuba tuko turabakurikirana ajya utano kwa tano itangura gute nayo zimbega akiri ninywera aho kunitangura itangura niwe Nurimba ivyo utazi banza urindire bayikubwire neza nuzanga uri kuririmba ya Harmonize. Natakaye. Uzanga uri Ndashobora kuririmba umunyamahanga no ya nigikunda nufuma cika umunwa. Bofuma bacu umunwa ndirimba ngo Harmonize ngo Diamond. Hariho za Berisima zande Berisima nizicenga kuri YouTube. Tiko zirabwa n'abarundi. Kandi bako bashira kibintu bitagasa. Neza cyane. Kazima imana inkundi abamaze kwisasurira igazo bamaze no kwibagara basigaye bateremwe amagazo meza n'amashugwe hama ibintu bigende neza nanyo nizo za kunyamwo oya tubona nikikunda twibutse ngani itangura Indirimbo yitwa niwe shaka ya sawa urayibuka niwe shaka oya gusa jamenye kuno iyo tangura cyafyatagura ndakwereka oya singaha kwisi gusa no mubundi buzi oya singaha kwisi gusa no mubundi buzima ni wewe shaka gusa mawe oya singaha kwisi gusa no mubundi buzima ni wewe shaka gusa mama niwe shaka gusa niwe shaka ngo niwe shaka go niwe indirimbo iravuga yuko igiye gukorerwa amasanamu kubera kuri YouTube ya Big Fizzo Farias Mugani Desire hariko audio gusa bakavuga bagiye kwikorera clip be na Melanin Boy bakabaza bakorera mu mahanga ivyo bintu hano makuru mu bizimo nk'ibidoma vya Ntare nigute tutoyamenya nigisuri yagice kuri rezo sose turamenya ko cyaciyeho Mwa muri update mwa muri ajour wajo turi abantu ba mbere nibwo twogenda mu cendajuru tutigera tubura connection wapi nibibaho shaka uvyonga imbuga gute turafise droit yo kwibroka twebwe burya mwe ni mutuzi mwebwe twogufungisha twagutwara mu mimba no baba promoter mwe mutatuzi ya ibidoma vya Ntare turiko turarangiza nakaye kajambo mwobwira abakunzi umuziki w'u Burundi abakunzi ba Melanin Boy na Fernando nakaye kajambo mabwira Okay Fernando congratulation Melanin Boy congratulation hama ikintu gihari abakunzi ba DJ Fernando nimube babandi bagoma bakurikira hano hari amavuta ya Yesu Haja hano hakiri ngo powash vya Rika Shaba katika zande abantu nimuhaje haje usanga bagikoresha vya bindi vya fili ako kandi sino kamarira ndarevu akariko nakidoma kitoshobora gupfa bakoresha filmason uyemera cyasanga mwijoro anyatake ndamwereke urabona uko bimeze mugume hano hamwe nyimba hano mutanga isadaka ya desi gumiza hano nyene kwa DJ Fernando dutanga isadaka y'imiliyoni mwarabonye ajya amavyozi ndibaza guma rero hajya nyene Melanin Boy nuri muhisi no abgura apfa bakwankiriki none ngo nuko wirabura
rero mbona abagutukana abazungu oya abamutukana abazungu n'abazungu we kumutuka ngo Melanini boy arirabura wowe uri umuzungu uri umuzungu funga kinyamushenze izo mbata inkoko kazi abantu bure bakunda Melanini boy shingamata mube nkajyabuye ryamariza buroni imisi ndwi n'imisi ibiri Yesu ariryamyeko mugume hamwe Melanini arakuye namwe ge muba update nubwo azobarekuye ati ndabanga mumushire ko natwe turagukunda niko gwa rukundo reka tubashimire ibidoma vya Ntare tongera tubababwira musezere abakunzi bayaganawe TV bariko baradukurikirana abakunzi bayagana banje kandi fatikire ko kwanza tutaribagira ivyo twazanye mbo uyu muceri turawumara hariya nangorane mbo ivyo twazanye tubisigaza turazi yuko ngaha mbere ko dusigara mbere ko dusigara reka kwanza tubanze kwanza dutware kwanze vyacu mbo abakunzi abakunzi umiriza bayaga nawe TV hamwe n'abakunzi b'ibidoma vyo kwa Ntare amwa muva hose mukagera muri inyuma y'isi hose mwikomera amashi hama rero abapfuye n'abari inyuma y'igihugu n'abagiye muri morgue bazi ko nayaga nawe TV hari Emberbe Ntare please Donald Trump bakunzi bayaganawe TV turabasezeye tubego tukomanya ibidoma vya Ntare tubibutse ko butaragira sabone genda ugize sabone kugira uzurabona ibiganiro bigiye biryoshe cyane mwari kumwe na Jim Orlando First on the world kajuga tuje kuzuye kuri ndabakunda ciao ciao hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima